Ingo ucatangura kwambara rero. Bakunzi bacu turabaramukije cyane aho muherereye, tubipfurije kandi n'umunsi mwiza aho muherereye. Iyi ni BBF TV, ikiganiro cyitwa Arise and Shine. Uyu munsi nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana rivuga ko twoshingira intahe Kristo, gushingira intahe Kristo. Twihuse cyane tuje muri Bibiliya zacu mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 6, turara umurongo wa 66 n'umurongo wa 67. Kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma ntibaba bakijana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati, mbega namwe muragomba kwigira? Simoni Petero aramwishura ati, tuje kwandega mugenzi ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Tugomba turege ku ijambo ry'Imana rivuga ngo gushingira intahe Kristo. Muri iki gihe no mu gihe cyashize no mu kizoza, Kristo azokwama akeneye abamushingira intahe, azokwama akeneye abamenyekanisha izina ryiwe. Aha tubona muri ibi vyanditswe ni igihe Yesu yarahejeje kugaburira imitsima abantu 5,000, bararya barahaga n'amafi barahaga. Mu nyuma baramukurikira, vya bindi bari bamwiteze ko barabibura, kuko bo bari bamukurikira biteze ivy'umubiri. Hepfo urusomye gatonya abariko arabasigurira ko nyabona igikomeye ari umutsima w'ubugingo. Umutsima w'ubugingo ryari ijambo, ko nubwo bemeye bakitega izuba bakadugana nawe, ico tuma bamurondera ko atari ibi bintu bishira. Nico ariko arabahamagarira, ababwira ngo ko bo bandanye. Hanyuma ishengero ritangura kugenda rigabanuka buke, asanga ari kumwe n'ababigishwa. Ababaza kino kibazo kabandi bagiye, mbega namwe muragomba kwigira? Mbega namwe muragomba kwisubira inyuma mugende? Iki nico kibazo Yesu ariko arakubaza. Ushobora kuba uri umukizwa, ushobora kuba warigeze kuba umukurikira ukabivamo, ushobora kuba uyu munsi umenga ibyo gusenga byakuramiye, ariko Yesu ariko arakubaza ati, mbega nawe uragomba kwigira? Sinzi ibihe by'urujije woba urimo, sinzi intambara uri kurahura nazo, umenga ibyo gusenga wobivamo, umenga ibyo kwizera Yesu wobivamo, ariko arakubaza nawe, mbega nawe uragomba kwigira? Hari umurongo wanezereye cyane uvuga ngo Simoni yaciye amwishura ati, tuje kwandega mugenzi kari wowe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Nta wundi woronka muri iyi si wohungira ko yo kumara umubabaro canke gutorera inyishu z'ibibazo vyawe usivye Kristo. Murondere kandi umugumeko. Mbega ngo twokuvaho tukajaye kari ufise amajambo y'ubugingo. Ndakwipfurije kurangiza umunsi wiyumvira ukuntu ahandi hantu wokura ubukiriro canke amahoro yo mu mutima nta handi hahari atari muri Kristo Yesu. Turimbe nka wa muririmbyi ari indirimbo 108 yashinze navuga ngo jendo mu Kristo kandi nzokwama ndiwe mu bihe byose nzomara. Yesu n'ababana akenewe muri iki gihe, kandi nabo waragukeneye, naje warankeneye. Ndabipfurije umunsi mwiza. Yesu abahezagire.